Kazoza FM. Be your own boss. Mwiriwe mwese muriko muradukurikira kuri radio Kazoza FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro nabacu mwaba mukurikira imisi yose ya gatatu kuva isaha 9:05. Muti none uyu munsi tuza kuyaga iki? Mu vyigwa vyakozwe baratubwira ko hari abantu bagendana indwara y'akabonge ivuye ije nk'icuririzi ku ngwara ngendanwa zigiye kinini. Muri mu cigwa cakozwe mu bihugu birenga 70 baratubwira yuko abantu bashika 29% bashobora kugira akabonge kavuye ku ngwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Abice bishika 27% by'abagendana indwara y'igisukari barashobora kugira akabonge, ndetse ibice 46% by'abafite indwara y'igituntu nabo barashobora kugira akabonge. Bakatubwira kandi yuko ibice 27% by'abagendana indwara y'umutima nabo bashobora kwandura akabonge. Dufatiye kuri ivyo byigwa turumva yuko akabonge n'indwara ngendanwa zigiye kirekire bifitaniye isano. None rero muri kino kiganiro cy'uno munsi tuza gufashidikanya na Linda Bushasha, turaza kubica hirya nino turi kumwe n'abatumire babiri, ngira ngo nze gusubira kubaha ikaze inyuma ya kano karirimbo. Turi mu kiganiro nabacu gitegurwa n'ishirahamwe ry'abize nyifata imibereho n'imibano Psychologues sans vacances ku buryo bwatanzwe na leta y'Ubuswisi bice mu mugambi ni abacu. None rero muti abatumire ni bande? Turi kumwe iburyo bwanje na muganga Bera Berize Mugisha, tumuramutse kongeye tumuhani ikaze mu kiganiro ni abacu. Murakoze cyane, nanje ndabaramukije. Ego turi kumwe kandi na Winumire Olive, no mumama afianzwe afise umwana agendana indwara y'umutima. Kaze Olive. Nanje ndabaramukije kose mu izina rya Yesu. Ego kumbure mpere iwawe nyene. Mufise umwana agendana indwara y'umutima. Ego. Moduha mu ncamake igishinga ntahe cyane. Ego. Umwana wiwanje yaragendanye indwara y'umutima ariko ntabizi kuko nari umuntu abayabaye. Kuko murazi abana baba mama nka twebwe ntibashobora gupimwa indwara keshi iyo bakiri bato bato. Je naguma ndamugendana nkibaza ngo n'umwana akomeye, ariko maze gushikira abaganga naratebye kuko umwana yamaze gusinzikara niho bambariye ko umwana agwaye. Umwana angana gute? Ubu uyarakwije imyaka 9. Wamenye ryari ko afise iyo ngwara y'umutima? Akwije imyaka 6. Byaciye bibandanya gute? Amaze gukwiza iyo myaka 5 n'igice tuvuge, yaciye atangura kuguma yonga. Abona kana kanyantege nke. Ababanye bakaheba bakavuga raba ukungene wogerageza amayeri yose umwana ugende kumupimisha ku baganga bakuze. Urumva ku baganga bakuze namwe muca muhatahura, ku baganga babinonosoye bazi iby'ingwara nyinshi. Niho rero naciye nkoresha nyene ukuntu nyene ndacingero ndarondera uburyo ndashika ku baganga bakuze. Maze gushikira abaganga bakuze bandungitse ni Bujumbura ko naciye kwa muganga ku mpanda hiyo ibubanza. Bobo nta bijya byuma bafise bimurika mu mutima, ntabyo bafise ama ecographe, ariko baciye babona yuko umwana agwaye kuko nambabwiye ibimenyetso umwana afise, baca bandungika ni Bujumbura. Niho baciye muganga ambwira yuko umwana agwaye ingwara, ariko ingwara yavukanye. Ni ingwara yavukanye kandi suburozi, nimuhave mwiyumvira ngo nuburozi, ariko ni ingwara zibaho kandi azovurirwa hanze. Ndavuga oya hanze muga ni hanze, abaganga nibaza nzoba telefona ndababarire muze kujana umwana kwa muganga. Urumva rero naciye ntaha umenga nta nakimwe, ariko maze gushika muhira ntangura kwiyumvira imibereho yanje, nkiyumvira abana maze kubura, nkiyumvira ibibazo mfise. Ndavuga ntibasi karabaye. Haciye hageraho maze kuvyiyumvira mbona umwana wanje arapfuye. Urumva sinavuze ko akize, kandi ku buryo bw'iwanje mfise
nuko meze yari uwo gupfa nuko imana itararekura umuntu atahaja naciye nja mwibarabara sinaririra muhira nagiye mwibarabara ngira uko ndapfuye umwana wanje arapfuye kandi nabona bibarira nabo nyene baca bavuga ngo ega arapfuye nta numwe yandemesheje kuko bari basanzwe bazi kuntu jewe nama ndabura abana umva nuko niko nabibonye nibyampaye amahoro oya mbega umaze kumenya ko umwana wawe agendana indwara y'umutima abaganga bakakwemera ko bashobora kumuvura hoho wiyumvise ute je nabibabariye ukuntu navyumvise navuze ati umwana wiwanje yandikiwe ko azoja hanze nabyo nshoboye urumva rero ubu niteguriye ko azopfa bisanzwe niko naciye ndabyakira niho naca ngenda ndarira kuko nararize gushikaho ntinda nkiyakira nkavuga ati uyu ni yapfa narahejeje kurira niko naciye ndamutunga warize uyu munsi gusa canke imisi myinshi nararize imisi myinshi gushikaho ntinda ndaheza ndavuga ati uyu ni yapfa narahejeje kurira ego tugaruke kwa muganga Bella Belize Mugisha kumburi banzu twidondore neza kugira ngo tumenye uwo tugiye kuyaga murakoze cyane ku mazina yanje nitwa Mugisha Belize Bella ndumuforoma nkaba imirimo ya misi yose ndayikorera mu kigo Bon Samarité di Burundi ni kigo gifasha abantu bagendana indwara y'umutima abana bavukana ico kibazo ndetse n'abakuze bagwaye indwara y'umutima bamaze gukura baratwitura kenshi baritura ico kigo natwe turahari kugira ngo dufashanye n'abaganga bo mu gihugu cacu c'u Burundi basanzwe banonosoye ivyo byo kuvura imitima ahanini cyane nibo babarangira ico kigo aho kiri murakoze ego musanzwe mwakira abana bavukanye canke bamaze kugira indwara y'umutima turiko turavuga indwara y'umutima n'akabonge wowe ubiha isano iri ego turakira abana bavukanye ico kibazo bisaba kuvurirwa hanze y'igihugu c'u Burundi n'abakuze bafise ico kibazo nabone bisaba kuvurirwa hanze y'igihugu c'u Burundi rero mumbajije ico kibazo bijanye n'indwara y'akabonge kenshi tugenda tubibona umuntu iyo bamubwiye ko afise ikibazo canke umuvyeyi bakamubwira ko umwana wiwe afise ikibazo c'umutima gisabwa kuvurirwa hanze y'igihugu c'u Burundi hanini cyane birabahungabanya mu vyiyumviro mu mibereho mu kibano mu rugo birabahungabanya ugasanga ari abavyeyi bagize akabonge ndetse n'abagwaye bakuze ubwabo nabona ko kabonge kenshi turabibona ko bakagira ego mbega none hajya akabonge kava ku bafise izo ngwara gusa mwogasigura gute mu majambo make sinovuga ko akabonge kaza ku bafise izo ngwara gusa ariko je ndavuga kuri abo bafise ikibazo c'umutima kuko hanini cyane nibo tubana nabo kanini usanga akabonge no usanga abo bafise ico kibazo ndetse canke abavyeyi bafise abana bafise ikibazo c'ubugwayi bw'umutima ubwa mbere usanga abavyeyi mfatiye nko ku bavyeyi harabaho kwihebura bakabona ko atakazoza bafise kuri abo bana ndetse no ku bandi baba basanganywe muhira baca babona ko atakazoza bafise kuri bo baguma babona ko umwanya wose umwana abaca mu myanya y'intoki atazobaho ivyo bintu bakabibamwe umwanya munini cane ugasigara umuntu atagishoboye kugira ivyizigiro vya kazoza akabona ko ubuzima bwiwe ubuzima ubutunzi bw'umuryango ataho buriko buraja atagutera imbere mu muryango bakisanga muri ico kibazo bakibayemo igihe kinini cane uca usanga ubavyeyi harabaho nukutumvikana mu rugo bikaca bituma umuvyeyi umwe muri bo canke bose baragize ico kibazo c'akabonge abakuze nabone
iyo bamenyeshejwe yuko bafise ico kibazo c'umutima gisaba kuvurirwa hanze y'igihugu c'u Burundi, cane cane ku bakobwa ndabivuga bobo birashika cane gose kuruta abahungu ntibikunze kubashikira, ariko abakobwa birabashikira cane bakagira akabonge, bagira akabonge ko muri kazoza bakabona ko ubuzima burangiye muri iyo misi nyene, nta vyizigiro baba bafise cane vyo muri kazoza. Murakoze. Ego mbega muvuze muti abakobwa ntibakunda kwerekana ibimenyetso vy'indwara y'akabonge kurusha abagabo, mbega ni vya bimenyetso abakobwa bakunda kwerekana? Ku bakobwa ibimenyetso hanini cane dukunze kubona, icambere nuko bihebura. Bamaze kwihebura mu gihugu cacu c'u Burundi hariho ukuntu umuntu iyo agiriwe amahirwe yo gushika mu rugo akubaka, iyo ataronse ikibondo bisa nk'ibintu bimuremereye cane. Rero kuri abo bana b'abakobwa baba baravuriwe baramaze kuvugwa canke n'abataragenda kuvugwa, hariho insobanuriro babasobanurira bakababwira. Muri izo nsobanuro nyinshi tubabwira harimwo imwe yuko bamaze kubavura bataba bacemerewe gutwara imbanyi bivanye n'ubugwayi bari bafise babavuye, bikaca babona umenga ko niba batazogirirwa amahirwe yo kuronka urugo kuko bibaza ngo urugo n'abana, acagira ikibazo cane co kutazobona abana, bikaca bimutera kwihebura. Hariho n'abantu bagira ingorane, ivyo bimenyetso amaze kugira kwihebura, icambere dusanga adasubira kuvuga, ntasubira kuvuga, aguma muri ivyiyumviro afise arabigumana, ntasubira kugurukira abandi kugira ngo aganire n'abandi, kuko bo aguma abona ngo ntibagisangiye ibibazo. Naho bica bibatera cane cane kwihebura, akabonge kagahava kaziramwo. Mbega ho wacishije ko gatoyi kubijanye n'abavyeyi iyo baronse abana canke bamenye abana babo ko bafise iyo ngwara y'umutima, ko nabo nyene bashobora kugira akabonge, nibiki vyerekana nabo kuri abo bavyeyi? Ego Ni murakoze. nkuko yatubwiye ngo yaguma ari kararira. Ico kibazo ca mbere ku bavyeyi ndavuga hanini cane ku bamama. Abamama nk'uko umutumire wacu yabivuze yuko yaguma arira, nabone turabibona cane ku bamama bararira gose, kandi ukurira kwabo kenshi baza batubarira ngo barira binyegeje, kuko abantu ngo bobatwenga, abandi nabo ntibabafasha gutahura ico kibazo cabaye ko kibaho. Bose benshi bababwira ko abo bana bazoca bapfa, baca babaho mu buzima bwo kurira no kwinyegeza abantu, gusubira kuba mu bandi bisigara bibagoye kubera umwana baba afise ico kibazo ataravugwa. Mu majambo make ndiko ndumva umengo tuvuze indwara ngendanwa y'igihe kininiya umuntu aba yegereje urupfu. Oya, kubwanje ntaba yegereje urupfu, ariko umuvyeyi yakiriye ico kibazo, bamenyesheje ico kibazo, muri we biragora ngene yitahura muri ako kanya nyene yuko iyo ngwara ibaha atari we wenyene mu gihugu bishitseko. Kuko ndavye nko mu kigi wacu muri Bon Samarite, uwutwitura tumaze kumwereka abana bamaze kuvugwa bimuha ivyizigiro, kuko aca asanga atari we wenyene. Kuko abaza benshi baza batubwira ngo ndagowe, umwana wanje arapfuye, ntabaho. Ariko tumaze kumwereka ko ari benshi vyashikiye kandi bamaze gukira, biramufasha muri uwo mwanya kwitahura. Ego nagira ngo mfatira aho nyene tugaruke inyuma. Iyo umuntu aragwaje canke aragwaye afite ingwara y'umutima canke izindi ngendanwa z'igihe kininiya, benshi bakunda kuvuga ngo zidakira, mbega muramugiriye ibipimo canke muramurekeje kwa muganga, ni gute umuganga yoha inyishu z'ibipimo z'uwo muntu agwaye kugira ngo amurinde ingaruka zishobora gushika kubera ko amenye iyo ngwara yiwe?
yego twebwe ahanini cyane baza ku kigo baza kutwitura abaganga abo banonosoye iby'umutima bamaze kubatuma ivyo bipimo vyose bamaze no kubaha iyo nkuru ariko hari igihe baguma babakenera abo baganga b'umutima bababwira izindi ayandi makuru canke ibindi bipimo bakeneye kugira ngo babashe gufashanya kuvura uwo mwana rero ku baganga ni icifuzo ciwanje nico nosaba bo bibabwira bakabasigurira babateguye kubera ko kenshi umuvyeyi numwe atwara umwana kwa muganga ahanini n'abamama umumama inkuru bayimubariye ari wenyene bamaze kuyimubarira ari wenyene muri ako kanya hari ibyo atatahura kubera kuca yumva ubwoba bw'inkuru amubariye amaze gushika mu rugo kubibwira umufasha wiwe naho bisubira kumufata undi mwanya kandi ntabimubarira nk'uko muganga yabimubwiye kubera ko hari igihe aba yamaze kugira ubwoba muri we bigatuma atabasha gusigurira neza ibyo muganga yamubwiye ku kibazo kijanye n'ubugwayi bw'umwana wabo rero nasaba abaganga mu kubarira iyo nkuru umuvyeyi canke uwundi mugwayi bohamagara abavyeyi bose b'umwana bakabibabwira bari kumwe birafasha kwakira ico kibazo akaheza akanababwira muri kazoza uko babandanya bitwararika uwo mwana mu gihe atararonka uburyo bwo kuja kwivuza kuko hari igihe bababwira ngo umwana bisaba ko azovurirwa mu gihugu kitari kicacu c'u Burundi ntibamubariye aho yobasha kugenda rero abatwitura bose baza batubwira ngo bambwiye ko umwana azovurirwa hanze biba birangiye ntasubira kumenya ibikurikira ntatahura aho hanze aho ariho bamubwiye nashaka tubanze tugaruke gato ku umuganga yagize ibipimo agira bishikirize uwo vyega mbega niyahe ngendo ibereye yotuma uwo muntu agiye kwakira ibipimo avyakira neza ingendo ikwiriye kugira ngo uwo agiye kubarira ibipimo avyakira neza icambere nosaba yuko yobibabwira mu masaha atari amasaha y'umugoroba akabibabwira akabibamenyesha hakiri kare amasaha y'umurango butaragoroba kuko iyo kenshi bababwiye hari uwo nabonye babwiye ayo makuru amasaha y'umugoroba imiduga yahatswe ku mugonga ntiyamenye inzira afata yo gutaha kubera bwari bwije bice bivana n'inkuru aronse yarazimiye inzira imujana muhira bo bibabwira mu masaha y'umurango hakiri kare kandi akabibasigurira Ego naho nyene nashaka ngo udufashe kuronka umuco mbega nigiki umugwayi canke nyene umugwayi akeneye kumenya ku ngwara canke icokorwa kugira ngo uwo muntu yiyumve yoye kugwa muri ako kabonge twariko turavuga ikindi nosaba ibicapo navyone birafasha mu gutanga insobanuro ku muntu umuntu kuko batubwiye ngo umutima uragwaye igicapo c'umutima ntitugitahura kumwe abantu ntibagitahura kumwe ibicapo bogerageza bagashiraho ibicapo mu mazu bakoreramwo bavuriramwo bakiriramwo abagwayi bagashiraho ibicapo bibasha kuba ashoboye gushiraho ibicapo vyokwereka mu nsobanuro bari karatanga ariko arereka umuntu ibicapo akamubarira ati wowe ubu ikibazo ufise kiramaja ngaha akoresheje igicapo muri ico gihe mwene ikibazo aranyaruka gutahura ikibazo afise nivyo ndumva ko vyofasha Ego tugaruke kuri Madame Olive muganga ariko aravuga ati uko umuntu yoronka inyishu y'ibipimo yagiriwe insiguro y'ibipimo yagiriwe insiguro y'ingwara yiwe
mwebwe igihe bababwira ko umwana wanyu agwaye ingwara y'umutima mbega baba bisobasiguriye gute ni hehe mwumvise umengo birabakomerekeje canke ni cahe washimye mu kungene wabwiwe ibipimo inyishu z'ibipimo vy'umwana wawe? Erega jewe ni nkuko nyene muganga hejeje kubivuga. Nka jewe urabona jewe mfise imyaka myinshi. Unyeretse igicapo ndabitahura. Kandi ijya ecographe bayinyeretse je mbona ni kujya nyene ndabiraba nyene nk'utuntu sinamenya kuko ifoto y'umuntu urayimenya. Mugabo igipimo c'umutima ecographe y'umutima ndaraba n'ubu ndaraba ndavuga ati ni igipimo c'umutima nyene nico nagenda nderekana. Mugabo umuganga waho natanguye gushika ku mpanda wewe yarabitahuye yarasanzwe abizi. Abaganga urabona ko mufise ubuhinga bwishi yaciye andobanurira impapuro nari mfise acara afatanya udupapuro tubiri two dupapuro n'ubu ndadufise naratubize kandi sinzona duta mpaka mvuye. Urumva acaraza hewe ntisa ikintu yamfashije. Rero ejo ubonye umwana bamupimye mu radio uzuca ugenda ibujumbura none wewe wiyumvira ko uzoja hehe? Njewe ntaho nzi. Yaciye ambwira uzuja kuri peresereja. Acara afatanya udupapuro tubiri. Utu dupapuro rero aho uzoja hose ntuze wigera utwibagira naho uzotwereka uzogenda utwereka abaganga kandi utumweretse ntuzutwibagire. Two dupapuro sinigera ndatwibagira. Mu mpapuro nitwararika turimwo. Urumva rero two dupapuro nitwo twamfasha nabo oya abo baganga bamfashije bo muri La Poste Martin two nagiye kubereka. Nta bindi nayo ibyo muganga avuze nibyo. Nubu Jesse ndatahura mu mutwe wanje kuntu umwana gwayo mu mutima. Ntabyo nzi gusa ko umwana gwayo umutima. Kandi majambo make ntibagusiguriye aho ingwara yafatiye igice cy'umutima yoba yarafatiwemwo n'ubwoko bw'ingwara yoba afise ifatiye ku mutima. Urabona muganga wewe kubera afise ubwenge. Urabona ariko aramucisha muri ecographe arakwereka ngo hebiri ko bigenda uku uya ngo ni kujya nyene ndabishijisho ni kujya nyene nta nakimwe ntahura kuko sinize. Ntabyo nzi. Je camenya gusa ko umwana wanje agwaye. We yaragerageje yaba nari nk'umuntu yiza amashuri hano abantu bakera ntitwiga amashuri. Yaragerageza akatwereka ecographe ko niri kirakora. Katwereka ati burya umwana wanyameze ukuntu kubimeze ukuntu. Ngurumva navyo natahura. Je namenya gusa ko umwana wanje agwaye bikomeye. Ego kuri muganga Bella haraho muraronka muri bajye babitura abo muca mubona ubwo nyene yuko bagize akabonge bivanye nuko bamenye ko bafise iyo ngwara muhora mucamo bakorera iki? Ego birashika bakatwituruka ukabibona yuko yamaze gusa n'umuntu yihebuye yagize akabonge kubera ko muri uwo mwanya turaraba ivyo bipapuro umuganga yamurungikanye yajazanye tukavyakira. Iyo natwe dutanguye kumubwira uburyo igihugu twiyumvira ko twobasha kurungikayo ibipapuro vyiwe kugira ngo bashobore kumuvura niho ca tubona ko umuntu aciye atakara yihebuye. Hari n'uca kubwira ngo ndagiye sinzogaruka no gupfa ngiye gupfa. Haraba dukundira bakagumana natwe muri uwo mwanya tukabaganiriza n'abandi bica byanka ubwo nyene akakubera ati ndagiye. Hari mubafasha gute none muri ico gihe muca mubareka bakagenda? Oya ntitubareka ngo bagende kubera ko umuntu wese akwituye mutegerezwa kuganira kuko mu kuganira niho havamwo igisubizo niho havamwo inyishu y'ibibazo muri uwo mwanya biba bihari. Turabaganiriza tukabaha ibicapo twebwe dusanzwe dufise tukabibereka tukanabereka n'abandi bamaze kuvugwa kandi bariho tukabereka n'ibitabo birimwo amasanamu ibicapo muri ico gihe uko abona ibicapo
kubera ko ijisho rikwereka umutima uracakira igicapo umuntu amweretse kiradufasha ubwo nibwo buryo bumwe dufise muri kino gihe dukoresha mu gufasha abo batwituye. Ego reka muri kano kanya mu binga bw'ivyuma batumirira amate imbere yuko tugaruka tubandanye ikiyago cacu ndetse duhave tuja no mu gice ca kabiri ca kino kiganiro nkuko vyama mubizi yuko ari gice caho tubabaza ibibazo hanyuma namwe mukatwishura uwishuye akatora ikibazo agashobora kuronka amahirwe yo kuza kuronka agashimwe. Nuko rero ikiganiro ni abacu ni ikiganiro kibayagira kubijanye n'amagara yo mu mutwe mwavyumvise no musi uko turayaga ku kabonge n'ingwara novuga ko ari ingwara zingendanwa nuko muri kano kanya reka tubahe umurongo kugira ngo mushobore kutwakura nimba mufise ikibazo iki canke kiriya mushobora kubaza bano batumire bacu ni kuri 72 na kabiri 23 23 23 canke kuri 62 na kabiri 24 24 24. Umunyanyi ku murongo Kazuza FM. Allo namahoro amaro neza. Ego muri bande mutwakuye muri he? Egide mu Kanyosha. Ego Egide akabazo kawe? Nashaka kubaza uwo muganga. Ego mu gihe umwana aba afite ico kibazo cy'umutima ni ibihe bimenyetso umuntu ashobora kumenya akabona yuko umwana afite ico kibazo? Ego kumbure muganga araza kuba kwishura. Okay, kindi kibazo narifise mbaza wewe umumenyesha makuru. Je kumengo mbazi nije mbazi bibazo. Oya rumva nashaka kubaza la fois passée. Ari nahamagaye. Ego. Turatanga nimero ariko sinzi nta suite twabonye. Nta muntu yagutelefone na fixe uno munsi mu gatondo ga Egide. So narindi na kwishure. Sawa ikiganiro giheze turavugana. Murakoze cyane. Urakoze. Nuko rero tubandanya tubakira muratwakura kuri 72 24 24 24 canke kuri 62 23 23 undi munywanyi ku murongo. Allo allo. Nuko rero uno munywanyi wacu ntashoboye kuguma ku murongo ariko mufise ico mubaza kuvyerekeye akabonge canke ingwara zo ku mutima murashobora kutwakura reka muganga abe arishura kino kibazo ca Egide mu Kanyosha. Ego murakoze. Egide aratubajije ikibazo ko yabajije ngo umuntu afise ingwara y'umutima urumva we nuko yamaze kumenya ko uwo muntu afise ingwara y'umutima. Yabajije ikibazo inyishu wewe amaze kuyironka. Ngira kumbure yihenze yashatse kuvuga ati umuntu yomenya gute cyo tuma umuntu amenya ko umuntu afise ingwara y'umutima. Ego abajije gutyo jewe sinomwishura ibibazo byinshi cyane simfatiye ku ngwara y'umutima gusa. Mu gihugu cacu c'u Burundi hari abaganga hari amavuriro hirya no hino. Umuntu wese iyo afise ikibazo icambere aragenda kwa muganga. Ntiyorindira ngo arinde kuzobwirwa n'abantu ngo ibi bimenyetso mbona byo bari by'ingwara y'umutima ariko ico no mubarira hanini kandi c'ingenzi akabazo kose abona kamuteye ikibazo kamubakiye nako kujana kwivuriro. Ego ariko dufatiye aho nyene barakeneye kumara ariko batwumviza barakeneye kumenya ati nk'ibimenyetso mburizi wofatira ko givuga ati umwana wanje canke uwanje reka ndamutware kwa muganga
ibimenyetso mburizi bufatira kugira ngo bavuga ati uyu muntu hamwe no mutwara kwa muganga hari igihe nosanga Ego ahanini cyane ibyo dukunze kubwirwa n'abatwitura ni ikibazo kijanye no guhumeka nabi. Guhumeka nabi ni ikimenyetso ca mbere. Guhumeka nabi ico barakunze kugihuriza ko abagwayi abandi bakatubwira ngo ibindi bimenyetso nuko habaho kuruha. Hakabaho inkorora y'agahehera imara igihe kinini cyane. Hariho ibindi bimenyetso ugasanga kuvyimba ibirenge. Kuvyimba ibirenge no kuvyimba mu nda. No kumva umutima wiruka cyane bakavyumva. Kumva ko umutima uri kuriruka cyane ivyo nta muntu abibona ni mwene kugwara niwe yumva ko umutima wiwe uri kuriruka cyane. Yego murakoze. Je nanje ndakivuga ko kuri ico cerekeye uwo mutima wiruka cyane. Jewe hari hagezaho umwana no guhema bidakunda kwa hema. Kuko yarahezagurika akaca atuza. Urumva umuntu arinze ahema akagira uko abageze ku nomero ya kure. Ivyo byarafashije umuganga natanguye gushikira ndamubwiye ukuntu umwana ahema. Yaciye atora inyishu vuba. Nico kimenyetso cyonyene kumbure uba wari wabonye ku mwana wawe. Ani byakunda ko agenda gutambuka. Umwana agwaye bene uko kuntu ntagenda. Kuko agize ngo agende ni bya bindi zamuhemu zica ziruka. Na muganga burya ntabyazi kuko ibyo tubimubwira uko je nka je nabyiboneshereje n'ijisho giwanje. Ngitangura kubibona nagirana ubufyinyi. Naranamukubise. Ushobora kwifyinisha ngo ngume nguhetse. Ndamukubita. Byanze kwagenda ahantu haduga rero hunageza. Oya. Mbega nyene Olive mwatubwiye ibibazo mwagize imbere yuko mumenya ko umwana wanyu agwaye ingwara y'umutima muratubwira ingene mwahungabanye mu magara yanyu mu mutwe cyane cyane mumaze kumenya yuko umwana wanyu afise iyi ngwara y'umutima muravuga muti no hagira apfe bishe bituma mugaruka kuri kahise ko ubuzima mwari mumaze kubamwo ko kubura abandi bana muti noneho none nsiganya aragiye mwebwe mumaze kubona ubufasha mwagize mwaronse haba kuva mukiri iwanyu hariya ku mpanda mumaze gushika Bujumbura ubu mwebwe mwumvira ko mwosaba iki kugira ngo izi ngwara ngendanwa zishobore kuvugwa neza hi Burundi canke abazigenda bashobore kwitabwaho gusumba ibyo ukungeneje mbona bikwiye kumera. Nkamwe hoba hari abavyeyi novuga ko ari abavyeyi kuko atari nk'umuntu w'umuvyeyi yokurikirana ingwara bene iyo ntibikunda kandi afise umutima w'ikigongwe. Jewe kuko mukuwo mwana wanje yabayeho n'abavyeyi bafise umutima w'ikigongwe nibyo byamutumye abaho. Je ndibaza leta ifise nk'ahantu abo bantu bofashirizwa. Bo bafasha nka jewe nk'uruhande ndimwo kuko urumva naho umwana wanje yavuwe hari ikibazo mfise kindemereye cyo kwama muri control imisi yose kukwezi amafaranga ntaho ndayakura. Ico rero yenda gikubitiye ko hari n'igihe ahakwa gusiba kuja muri control kandi acafata imiti nabi. Kubera iki nabuze uburyo. Jewe rero nishize ku ruhande rw'iwanje nkishira ku ruhande rw'iwanje. Nanje naho umwana yakize hazogera igihe ngware. Kubera iki nditanga. Kugira ndabe ko uwo mwana wanje yoguma aronka kontorore. Ndiko ndumva mu majambo make iyo umuryango ufise umwana canke umuntu agendaniza ingwara ngendanwa zigiye kininiya umuryango uraremegwa cyane. Hagwara ugendana iyo ngwara n'umuryango ugashikirwa. Igituma umuryango wose ushikirwa nguko. Buriya bari yabakomeye ntusubira kubitwararika cyane. Oya
witwararika ujya agwaye kugira ngo umurokore. Yego. Bella Belize, muri mu baganga bakurikirana aba bagendana izi ndwara z'igihe kininiya, haba mu ntambuko zo kubafasha kwivuza ndetse mukabafasha no kubavuza haba i Burundi ndetse n'inyuma y'u Burundi, ni igiki mubona nk'intambamyi zituma habaho uku kugwara izi ndwara, indwara y'akabonge bifatiye kuri izi ndwara ngendanwa z'umutima? intambamyi ihari nuko abari hano mu gisagara ca Bujumbura aho hari ihuriro ry'abaganga benshi cane, ikibazo co kugwara akabonge ntigikunze kugaragara kanini cane ku bari ino begereye abaganga, ariko mu baba kure hirya y'igisagara hari intambamyi ya mbere yo kubura ibikoresho. Yo kubura ibikoresho vyofasha gutora ikibazo hakiri kare, ubugwayi hakiri kare. Ndafatira kuri ibyo vyuma bimurika, hariho ibice binini cane mu gihugu bitaboneka, bitariyo, abaganga badafise. Hari aba bafise ubwo bumenyi bwo kubikoresha ariko bakabura ibikoresho. Niyo ntambamye yo kubura ibikoresho n'intambamye ya mbere ituma habaho umuntu agwara indwara ntamenye ikibazo afise, akaza kukimenya ateba cane, amaze kukimenya ateba cane havamwo ako kabonge. Mbega none iyo mubonye, mwatubwiye ingene mufasha abo mumaze kubona ko ibimenyetso by'indwara y'akabonge, mbega muhejeje kubakira mukagirisha vya biganiro mwavuga muca mubarungikaye? Iyo tumaze guheza kubakira tukabagirisha tukababwira ibiganiro, duhora tuca tubarungika kuri aba bize inyifato z'abantu n'imibereho, ca tubabarungikira tukababwira. Kuri Bon Samarite hariho abahora baza mu ndwi hagati, bakaza kugira ngo babashe kuganira n'abagwayi twakiriye. Iyo yafatiriwe uwuza ku biro kuri Bon Samarite, turaheza tukamurangira abandi, ati mwiture kanaka akorera hanaha mubashe kuganira. Nico duhora kinini cane. Biroroshe ko umuntu mumurungika ko yize ivyo nyifato n'imibereho, mumubwira ngo mugiye kwa muganga yize ivyo nyifato, mumubwira gute? Tumubwiye ko tumurungitse ku muganga yize ivyo nyifato, hariho abatavyumva, abatumva ati hariho umuganga yize inyifato. Ico kibazo nashone durahora tukibona, ntibashoka batahura umuganga yize, umubariye ko yize ivy'inyifato n'imibereho, hariho abatabasha kubitahura. Ariko duhora tugerageza tukabibabwira yuko ko ari abaganga bize mu rurimi rw'igifaransa. Tumaze kubabwira ko ari abapsikologe, aranyaruka kubitahura. Tubibabwiye mu rurimi rw'iwacu niho bigora kubitahura. Ego tugire ko aho nyene murumva yuko hariho abaganga bavura izi ndwara zo ku mubiri, cyane cyane izi ndwara ngendanwa, mugavuga kandi ko hariho uburyo bwo gukorana n'ababize, abahinga bize ivy'inyifato, imibereho n'imibano. Mbega ni iki mwebwe musaba kugira ngo mwumve yuko hariho ubumwe buri hagati y'abo bantu, haba mwebwe mutahugwe, haba abo bize ivy'inyifato batahugwe? Ni iki mwosaba muri rusange leta canke abakorera muri ico gisata c'amagara y'abantu? Ego, imbere yuko kumbure Belize yishura ico kibazo, reka tugire ko duha ibibazo ariko baratwumviriza kubera mbona umwanya uri kuraturega, kugira ngo akiri karishura namwe muritegura kugira ngo mushore kuca mutwakura. Ikibazo ca mbere n'ibyaye bimenyetso vyerekana ko umuntu afise akabonge. Ndasubiramo, n'ibyaye bimenyetso vyerekana yuko umuntu afise akabonge. Ica kabiri n'ibyaye bimenyetso vyerekana ko umuntu yoba agendana ingwara y'umutima. Ikibazo ca kabiri n'ibyahe bimenyetso vyerekana yuko umuntu yoba agendana ingwara y'umutima. Muganga Belize yatubwiye kandi yuko bafise uko bafasha umuntu babonye aciye agira akabonge kubera ko afise iyo ngwara y'umutima. Yavuze ko babikora gute? Nibyo bibazo bitatu, kumbure muganga yaca abandanya yishura kuri ico kibazo. Ego, murakoze. turishura ku kibazo abatubariye ngo ni ikihe
ikibazo co ni kihe twosaba kugira ngo habe ubusabane hagati y'abajejwe amagara y'abantu n'abajejwe inyifato n'abagwayi ubwabwo. Nasaba leta yuko yoshiraho inyigisho zihuza abaganga abajejwe amagara y'abantu n'ababajejwe banonosoye inyifato n'imibereho, bagakorana bakigira hamwe bagatahurana bagashiraho urutonde rwo gukorana mu busabane. Abaganga bamaze kwakira abo bantu bagaheza bakabaha inzira bakabatomorera aho bakwiye kugenda naho bakitura ababize ivy'inyifato. Muri ico gihe abaganga baba bariko barakorana ni nyabutatu y'abaganga n'abagwayi na leta. Urakoze cyane umunywanyi wa mbere ku murongo. Allo, uno munywanyi wacu ntashoboye kuguma ku murongo, ariko ndabibutse ko mutwakura kuri 72 23 23 umunywanyi ku murongo. Allo, 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 allo. Oui, namahoro. Namahoro. Muri bande mutwakuye muri he? Ni Rodrigue Mwijana. Rodrigue, ibibazo wavyumvise, wishura ikibazo cyahe? Nashaka kwishura kuri iki mwavuze mwabajije ibimenyetso by'umuntu aba afise indwara y'umutima. Yego. Harimo guhemuka nabi, kuruha, inkorora y'agahehera, kubyimba ibirenge, kubyimba mu nda, kumva umutima wiruka cyane. Yabitega muganga? Yego. Rodrigue, duha kanimero kawe ka telefone. 79 640 302. Urakoze cyane. Ibibazo bibiri nivyo kumbure bisigaye imbere yuko dushobora kongerera ko ibindi niyo umwanya wabidukundira. Nivyo ibimenyetso byerekana ko umuntu afise akabonge. Ikindi ni gute muganga Bella yavuze ko bafasha abo babonye ko akabonge mu bo bakira. Uyundi munywanyi ku murongo. Allo, allo, allo. Oui, ninda twakuye muri he? Ni Lionel mu Bwiza. Ego Lionel, ni kibazo cyahe wishura? Ikibazo cya kabiri ko umuganga amufasha. Cyambere ko yashobora kubimubwira hakiri kare kugira ngo ntatakaze ntahave agira ibibazo ari mwibarabara mu gihe bimubwira ateze. Cya kabiri yohamagara abavyeyi biwe cyangwa abavyeyi biwe kugira ngo nabo babimenye bamufashe mu gihe baba yatashe asubiye muhira. Muganga ubyumva gute? Navuze ko ntubisubiremo arabitoye canke ntabidatoye. Lionel ngo byagukubise hasi, subira wiyumvire gatoyi hamuce subira twakure. Lionel kumburengiraza yavuye ku murongo, ariko turabandanya twakira abandi. Kibazo ni gute muganga Bella yavuze bafasha abo babonye bagize akabonge. Allo, allo, oui, namahoro. Ego namahoro. Muri bande mutwakuye muri he? Aline nkabandi mu Ruziba. Ego Aline, ni kibazo icyahe wishura? Agomba kwishura ku kibazo ka mbere. Ego. Ibimenyetso byerekana umukasa kabonye. Ego. Abavyeyi barihebura akabona yuko atakabyota afite. Kabiri iyo umuntu afite akabongo mu rugo ntashobora. Ego ndakumva. Ego iyo umuntu wagiye mu rugo afite akabonge biracitse. Iyo umuntu afite akabonge ntasubira kuvuga. Ego ndakumva, bandanye ikindi. Baguma arashobora kuguma arira cyane.
icyo nabishura byari nyinshi. Nimero kawe ka telefone nawe uragerageje. Soixante, Mhm. soixante, Mhm. 28, Mhm. 92. mugabo bandanye urondera ibindi bimenyetso. Urakoze cyane Ari- kumbure Alain ndabona Sawa. n'umwanya uri kuraturega. Ego. Reka dushimire bano batumire bacu mpere kuri uyu mumama Oliva. Mwakoze cyane kwitaba muri kino kiganiro. na jewe ndabashimiye cyane mukuntu mwatwakiriye kandi jewe na muganga ndamushimiye kuko yari asanzwe azi ahantu nkunda kuja guhangayika kugira ndabe ubuzima ukuntu bwogenda yaciye ampitana yanyiyumviriye ko Yagize neza cyane muganga namwe tubashimiye. murakoze mu kurangiza hari ico nari nifuje kongera ko kuco nosaba gisa nkaho cangoye gushira mu rurimi rw'ikirundi nosaba ko hobaho ku rwego rw'igihugu programme nationale de la santé mentale kugira ngo habeho coordination muri ivyo bikorwa kugira ngo bashobore kugwanya iyo ngwara y'akabonge Ni kuvuga ishikira kuba usaba ko haba umugambi w'igihugu ujejwe ku amagara meza yo mu mutwe. Ego ndagushimire cyane Alain nawe nkuko byama twabanye neza kwa kundi nyene. Ego nibaza yuko ari byiza cyane. Reka rero tubashimire namwe bwe mwese mwariko muradukurikira Linda Bushasha na Alain Joseph nitwe twariko turabashikiriza kino kiganiro nabacu mu binga bw'ivyuma King Leandre niwe yariko aratuma amajwi abashikira naho ku munsi wa gatatuza. Kazoza FM, be your own boss.